Ndongende bahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya no hino ku mugabane wa Aziya, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbi, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana. Mwese ndabahaye kaze abari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu buraruko bwa Kivu, muri Kivu y'uburaruko mu buseruko bwa Kongo, abari mu bumanuko bw'ubuseruko bwa Kongo muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Mwese iyi ni Iyakare TV. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone. Hamuca ujya ngaha iburyo ufyone no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane, intambara yakomeye, intambara ya M23, igisirikare c'u Burundi gifatanyije na FARDC, Wazalendo ndetse Katanyama na Majimayi. Abo ni abagwanyi na FDLR tutayisize tutayibagiye, nayo iri muri uwo mutwe bagwanira hamwe na FARDC, igisirikare c'u Burundi, Wazalendo ndetse na Katanyama, Majimayi n'abandi barihuje kugira ngo bagwanye umuhari wa M23, umuhari uvuga ko ari abanyarwanda bavuga, abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko abo bakongomani bakaba bafatwa nkaho ari abanyarwanda ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibintu bibandanya kuba bibi cane. Uyu muhari wa M23 nawo uravuga ko ari abakongomani kandi ko bagomba guharanira agateka kazina muntu kabo n'uburenganzira bwabo bwo kwitwa no kuba abakongomani, ko batagomba kuva kuri gakondo yabo. Abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge canke bw'abatutsi bariko baricwa n'iyo mihari ya FDLR na Katanyama na Wazalendo, bariko baricwa nabi cane, bicwa nabo kuko FDLR murazi ko yasize ikoze ihonyabwoko, ikoze genocide yakorewe abatutsi ngaho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri ubu ngubu rero iyo FDLR ntabwo iraheba ingengabitekerezo yo gukora ihonyabwoko ry'abatutsi. Abo mu bwoko bw'abanyamurenge bafatwa nk'abatutsi ngaho mu gihugu ca Kongo. Rero FDLR ikaba ibazira cane, iriko irabica, ibatemagura, abandi ikabatwika, bamwe kandi biravugwa ko bagiye banabajya nk'uko bigenda bigaragara ku masanamu atandukanye. M23 rero ni abakongomani baciye bahaguruka baravuga ko bagomba kugwanya uwo wese ariko arahonya canke arabuza abandi agateka kabo. Ivyo rero kuri ubu ngubu abasirikari b'u Burundi nabo baciye binjira muri izo ngwano baja gufasha igihugu ca Kongo. Ni mu gihe igihugu ca Kongo co kivuga ko ari u Rwanda rwagiteye. Abo bose bivuga ko bavuga ikinyarwanda. Iyo M23 igihugu ca Kongo co cagiriza ko ari abanyarwanda. Igisirikare ca RDF nk'uko bigenda bivugwa n'abategetsi batandukanye, Patrick Muyaya, umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi nawe yabivuze ko yagiriza u Rwanda ko ari rwo rwateye ico gihugu ca Kongo mu bice vyo mu buseruko cane muri Nord Kivu. Ibice byinshi rero uyu muhari wa M23 wama wabifashe, aho bari baragiye mu masezerano, mu biganiro, ibice bari barafashe bakemera kubitanga bakabiha ingabo za EAC. Izo ngabo za EAC kuri ubu ngubu ziriko zirataha bivanye nuko ikiringo zari zahawe caheze. Abasirikari b'u Burundi nabo bari binjiye muri izo ngabo za EAC, ariko mu nyuma biza guhera bafashe kwinjira mu gisirikare ca Kongo, baja gufasha igihugu ca Kongo kugwanya uwo muhari wa M23. Amakuru rero atari meza ku Barundi nuko benshi bariko barahonywa, abarundi bariko baratabaza bivanye biriko birava muri izo ngwano ziriko zirabera ngaho mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi
Burundi baravyihojeje nta kintu bariko bipfuza kubivugako, ibintu bikaba biboneka ko bibandanya biba bibi cane. Abasirikari bari ngaho mu gihugu ca Kongo baratabaza, benshi muri abo basoda barapfuye, mwaragiye muraba amasanamu, ibiziga bimwe vyaratahukanwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibindi biziga vyarahezeyo, habuze ukungene babitahana, bimwe kandi mu biziga vyaraciye biborera iyo mu mashamba, iyo bagiye bagwa hakabura ukungene ivyofugwa, vyofubwa nk'uko ngo bifubanwe iteka nk'uko umuntu akagomvye gufubwa. Ivyo byose rero abasirikare b'u Burundi nibo bagenda babitanga babivuga ukungene vyifashe, ivyo byose bikaba biboneka ko ari akamaramaza kubiri gushikira ingabo z'u Burundi, zigasaba abategetsi b'igihugu kugira ico bakoze kugira ngo abo basirikari batahukanwe bave muri ico gihugu ca Kongo. Mwararevye abamajoro, amasanamu atandukanye y'abamajoro bagiye bapfira kuri urwo rugamba. Kuri ubu ngubu ibintu biribonekeza ko ari bibi cane kurushiriza uko vyahora mbere. M23 yo iravuga ko itazobaha agahenge na gatoyi, ko bazogwana gushika ku wa nyuma. Ni mu gihe ibintu vyibonekeza ko nta kigaragaza ko canke nta kimenyetso cerekana ko izo ngwano zigira zihere. Ibintu bitera biba bibi cane nkuko amasanamu agenda avyerekana. Abarundi baratabaza, amajwi y'abasirikare b'u Burundi bari ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mwaraciye mubumviriza ukungene baba bariko baratabaza, benshi bararira basaba ko igihugu c'u Burundi cobibuka, kandi co caciye kibarungika ngaho mu gihugu ca Kongo, kandi bose ko benda gushirirayo. Ni mu gihe abategetsi bo badaheba umugambi wo kurungikayo abandi basirikare, ni mu gihe kandi abasirikari bamwe mu barungikwayo bama bavyanse bakanga kuja ngaho muri Kongo, hama baheza kwanga kuja ngaho mu gihugu ca Kongo bagasaba ko bojanwa gupfungwa aho kugira ngo baje kwicirwa ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abamajoro bapfunzwe gushika mangaya ntawuzi iyo baherereye, abasirikari bato batoyi nabo barahagaritswe gushika mangaya ntawuzi aho bapfungiye. Ivyo byose abandi baragiye bicirwa ngaho ku ruzi Rusizi, ibintu byaragiye biba bibi cane, abaratemwe abandi bararaswa, ibiziga vyabo bicibwa amajosi n'imitwe, bimwe babita ngaho muri za komine Buganda. Mwaragiye mwumviriza ukuntu hagiye hatogwa ibiziga vy'abantu ntibamenyekane, bikavugwa ko rero bo bari abasirikari baba bagiye banka kujabuka uruzi Rusizi ngo baje ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haragiye hahita haza abo mwiperereza bavuye i Bujumbura, abo nibo bagiye bakora iryo bara bakica abo basirikari gwene wabo, abanse kujabuka ngaho mu gihugu ca Kongo, abandi bagatabwa muri yompi bakajanwa nabi cane n'imodokari ziperereza, bakajanwa nkaho batari abasirikare b'igihugu, bakajanwa nkaho bafise ivyaha karundura. Bikavuga ko rero abo basirikari bagirizwe ivyaha bikomakomeye cane vyo kugambanira igihugu, kandi ko ngo aribo batwiragiza amafoto n'amakuru yo kuvuga ngo muri Kongo abasirikari b'u Burundi bariko baricigwayo. Ni mu gihe abibereye ku rubuga rw'intambara mu gihugu ca Kongo hariyo abagiye bafatwa ari bazima bagafatwa n'umuhari M23, baragiye batanga intahe yo kumugina bakerekana ukungene barungitswe n'u Burundi, kandi ko bariko baragwanira igihugu ca Kongo, bari kugwanira igisirikare ca Kongo bambaye impuzu za Kongo. Ivyo byose vyaribonekeje ku rugamba, bamwe barazwi. Mwararavye abaciye barokoka igitero simusiga cagabwe muri iyi ndwi iriko irahera, iyi ndwi duhejeje, mwararavye ivyabayemwo, abasirikari bararashwe, ibiziga vyinshi vyaraciye bitahukanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi bigashika ku kibuga c'indege. Hari abakomeretse bagwariye mu gisagara ca Goma mu bitaro, bivugwa ko kandi baremvye ata bufasha ata n'imiti bafise, ko kandi umwanya n'umwanya nabo bashobora kuhasiga ubuzima. Baratabaza igihugu c'u Burundi kugira ngo kibatabare, kibakure muri ico gihugu baciye barungikwamwo, aho bariko baragenda babandanya kurasigwa
kwizigwa ubusa muri ico gihugu. Iyi ni Iyakare TV, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hamuca ujya ngaha iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja birakugishikira aho wibereye.